impera. Kugira ngo ashikire impera. Aya niyo majambo navuze ko tugira tuvuganeko. Kwiruka kugira ngo umuntu azashikire impera yateguriwe n'umwami. Bintu ntibizohoroka, mubimenye shengero ry'umwami, mubimenye ntibizohoroka. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Novuga ubu mwanya ngirira ubuntu, kandi nari guca mpagarikira hanyene tugasenga Imana. Numvise amajambo akomeye yaririmbwe n'abana b'Isanderi. Hagiyemo ikibazo kibaza, mbega wewe uzojayo? Uriteguye witeguye gute? Shange no kujya ukaryama gusa. Bana bo kuw'Imana batwigishije amajambo akomeye. Imana ishimwe cyane. Ntuzopfe guhora winjira mu ngoro y'Imana ukomeye. Nagize intambara muri iri joro, intambara idasanzwe, intambara ikomeye. Ariko reka soma ijambo ry'Imana. Mana itugirire ubuntu bene data. Mana ishimwe cyane. Umutwe w'aya majambo uvuga umuntu agomba kuzobona impera. Umuntu agomba kuzobona impera akwiye kugira umwete. Umuntu agomba kuzobona impera akwiye kugira umwete. Mana ishimwe cyane. N'aya majambo, amajambo yunganira irya ndirimbo abana bo kuw'Imana baririmbiye. Uzojayo uriteguye? iyi si wacu bene data, iyi si wacu shengero ry'umwami. Ubimenye, iyi si yacu. Hazobaho umunsi ibintu bizohinduka. Dusoma aya majambo y'Imana. Umuntu agomba kuzobona impera akwiye kugira umwete. Mana ishimwe. Dusome nuko n'aya majambo ari muri kirya cete Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Cete Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Mana ishimwe cyane. Ab'Ikorinto igice 9 kubona n'ingoga. Urupapuro ni 193. Kandi aya majambo ntayosobanura kuko yari isobanuye. Duca dusenga Imana. Harimo amajambo abiri gusa, amajambo abiri tuza kuvuga ko muri aya majambo. Mana ishimwe cyane. Dusome 9 Ab'Ikorinto ba mbere igice 9 ku murongo wa 24. Dusome havuga ngo, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uherwa
akaba umwe, namwe aba ariko mwiruka kugira ngo muronke iki? Impera. Kuko umuntu wese azorushanwa yitegura mu bingana gute? Muri byose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe iki? Tuzokora iki? Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye kubw'aya majambo, turagushimiye. Amena. Aya majambo ni ayawe, niwe ugombye ko yavugwa kuri uno munsi. Amen. Amena. Ngo bagomba impera, bantu bagomba impera, bantu bagomba kuzobona ijuru. Haleluya. Ngo bamba bafise umwete, bagira umwete, bagira umwete, bagira umwete kugira ngo bazoronke impera. Urakoze. Sobanura amajambo, uyasobanurira ishengero ryawe. Urakoze ko byose ugiye kubikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana ihabwe icyubahiro. Uyu ni Pawulo yongera kwibutsa iri shengero ryari Korinto, ishengero ryari ryaragiriwe amahirwe. Ishengero ni uko umwami yari yarahezagiye. Mana ihabwe icyubahiro. Iri shengero ngo ni ishengero ryari rifise ubutunzi. Icyo gice, iyo ntara yo muri Korinto, n'ahantu bari barahezagiwe baratunga, ariko ngo hariho kimwe gusa cyari kibagayishije. Mana ihabwe icyubahiro. Iki cyari kibagayishije ubusambanyi, nibwo bwari bugayishije iyo ntara, iryo shengero ryo muri Korinto. Ubusambanyi. Kuko iyo ntara nuko muri Korinto ubusambanyi bwari busigaye ari bisanzwe. Ikindi, amacakubiri, kuko turabona ijambo ry'Imana riratubwira yuko ingene bari biciyemo amacakubiri. Bamwe bakitwa abandi abasomye Bibiliya, abaporo, abandi bakitwa abandi abakefu. Mana ihabwe icyubahiro. Bantu bicamwe amacakubiri, Mana irabigaya. Niyo y'aya majambo, aya majambo twumvise uyazigame. Abagomba impera yuko uzobona Imana, abagomba impera yuko uzobona ijuru, bamaniki umwete. Gira umwete mwene data, gira umwete muri iki gikorwa cy'Imana. Mana ihabwe icyubahiro. Amajambo abiri navuze ko tuvugako ni iri jambo ryo kwiruka. Mbega twarisomyemo havuga ngo iki? Kwiruka. Ijambo rigira kabiri ni iri rivuga ry'abarushanywa, kurushanywa. Mana ihabwe icyubahiro. Kwiruka
bisobanurwa ngo kugenda ugahindura ingendo uko waruhaye ugenda ukiruka kugira ngo ushobore gushika n'ingoga. iyo uhaye ukora iki? iyo uhaye iki? muri ibi bikorwa by'Imana harageze aho umuntu yiruka kugira ngo ashikire iki? ashikire iki? impera. kugira ngo ashikire impera. Anishimwe cyane. Aya niyo majambo navutse ko tugira tuvuganeko. Kwiruka kugira ngo umuntu azashikire impera yateguriwe n'umwami. Anishimwe cyane. Jambo rigira kabiri, kurushanwa, gukorana umwete, gukora. Mvuze ijambo ryo gukora, kurushanwa, ugakora uri kumwe n'abagenzi bawe, ugakorana umwete kugira ngo uronke impera. uzuronke impera. Mana ni nziza bene data. Iri jambo ryo kurusha ngo ni ugukora kurusha abandi. Kurushanya umuntu agakora kurusha abandi kugira ngo aronke iki? Impera. Nuko ngo nukugira umwete mu gikorwa, nuko ubuhaye urakora ukorana n'iki? N'abandi. Aha rero iri shengero ry'i Korinto, uyu muntu w'Imana Pawulo yongera kurigabisha, araribwira ngo abagomba impera bakwiye kwama bagira iki? Umwete. Nabonye ikintu cyose iyo utabikoranye umwete kigenda neza. Ikintu cyose iyo ugikoze uko wishakiye, hari naho uruha n'ingoga icyo kintu ugasubishira nyine mu gitabo cyangwa ukagenda utakimaze. Ariko iyo habaye gukorana umwete, urakora icyo uhaye urakora, igikorwa uhaye urakora ukagisoza. Pawulo rero abwira ab'i Korinto, arababwira ati ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhabwa ingabire impera akaba umwe gusa. Mana ishimwe cyane. Iyo abantu bari mihiganwa, impera ihabwa abangahe? Umwe, uwatsinze, uwakoze neza. Ntimu bari baraye biruka, uwirutse akarusha abandi agasiga abandi, uwo ni wahabwa impera. Mana ishimwe cyane. Mu bibazo abanyeshuri hageze umwanya wo gutanga ubushimwe. Mbega ubushimwe buhororonka ba banyeshuri bose bize ngo nuko bize. Aba nabo harabaho uwa mbere, harabaho n'uwa kabiri, harabaho n'uwundi. Mana ni nziza. Abo baba bakoze iki? Baba bakoze neza. Pawulo rero aca aravuga ati mumenye kuko umuntu wese azorushanwa yitegurira muri byose. 2:5 murahabona. Kuko umuntu wese azorushanwa yitegurira mu bingana gute? Muri byose. Uru rugendo turimo rero bene data,
ni uko kurusha, habaho kurusha. Umuntu akagenda azi yahaye agenda, atakugenda atamenye yahaye aje. Nicyo gituma Pawulo yavuze ijambo ngo kuko abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igisibo gishira. Yumva, bamwe bo mu isi, bamwe bari muri ya mikino, bamwe bahaye bikorera iby'umubiri, nuko ngo bararushanywa bakarushanywa, ariko ngo kubera baba bahaye barondera guhabwa impera y'umubiri, impera ishira, nta kimazi na kimwe ishobora kubamarira. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko twebwe wewe nanje, ijambo ry'Imana rivuze ngo twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe igisibo kitazokora iki, kitazosha. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi umwe niwe yaririmbye ngo mbega wewe uzogihabwa, amen, nawe uzogihabwa. Imana ishimwe cyane. Naje nzogihabwa. Imana ishimwe cyane. Niwakora neza, ninakora neza, mwene data wundi niyakora neza, icyo gisibo uzogihabwa. Nanje nzogihabwa, n'ubundi azogihabwa. Ariko nitakora neza, icyo gisibo ntakigiye guhabwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Numva aya majambo bene data, dukore turushanywa, kuko impera igira itangwe, impera igira itangwe. Abakoreye Imana mu kuri, impera igira itangwe. Muririmbyi umwe yaririmbye avuga ngo siko bizohora, ibi tubona siko bizohora. Iyo duhaye tuvugira ijambo ry'Imana, umenga n'ibyo kwitsagira, nibuka amajambo umukozi nuko mwene data yavuze. Nibuka amajambo baba marayika baye babwira Loti bati, Loti hunga ntupfe. Siko wamenga ngo nabahaye bakora iki, bizagira, n'abahantu bahaye bavuga ibidashoboka. Nico gituma n'aya majambo duhaye tuyavuga, umenga duhaye twizagira ngo niko bizohora, ngo niko vyamye. Siko cyoba cyiza. Hari indirimbo abaririmbyi korale ya kabiri bakunda kuririmba, ngo icyoba cyiza nshuti wokora iki, bivemo ibyo urimo, bivemo vuba, bivemo utungane ubugingo, wihane, bivemo. N'ayahandi nutabivamo, impera nduyirose. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo gira n'ingoga tugende, gira n'ingoga tugende, ubu nyene vuba, sejo hirya y'ejo, n'ubu nyene gira n'ingoga tugende. Mwene data, gira n'ingoga tugende.
ntihabwe icyubahiro. Mbega ubukwe, mbega ubukwe, umwana w'Imana ni bande bazobutaha. Mbega ubukwe, haleluya, mbega ubukwe, umwana w'Imana ni bande bazobutaha. Mbega ubukwe, mbega ubukwe, umwana w'Imana ni bande bazobutaha.